Bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, kaze dusangire ukumviriza no gusabikanya ijambo ry'Imana ryo kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ya kane y'igihe c'ikarema. Ibisomwa tuza kuzirikana ni ibi bikurikira. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'ubwitonzi, ikigabane ca kabiri, kuva ku karongo ka mbere A dushizeko akarongo k'icumi na kabiri kugarukira ku karongo ka 22. Izaburi tuza kuzirikana ni Zaburi ya 33 canke Izaburi ya 34 bivanye n'igitabo dukoresheje. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko tuyishikirizwa na Yohani, ikigabane c'indwi akarongo ka mbere na ka kabiri gushirako akarongo k'icumi gushirako akarongo ka 25 gushika ku ka 30. Mu kuzirikana ijambo ry'Imana uyu munsi muri kumwe na Patiri Dieudonne Nshimirimana wo muri Diocese ya Bubanza. Yaga Mukama abasavyi bawe baguteze yompi. Ivyo dusoma mu gitabo c'ubwitonzi, abiyumvira inabi mu mitima yabo bahora bibwira bati nimuze dutege umutego umuntu w'intungane kuko adutesha mu bikorwa vyacu, yama dutonganya ngo turenga amabwirizwa y'Imana, ngo dutukisha indero y'abasokuru twaronse. Bisubiye arishima ngo arafise ubumenyi bw'Imana kandi akiyita wenyene umwana w'umukama. None rero ivyo akora biraduhinyuza mu vyiyumviro vyacu, ntidushobora kumwiyumanganya. Ntamenya kwigenza nkatwe, imigenzo yiwe nakayobera abahinga, aturaba nk'ubusa nyene akaduca kure nk'akaranda. Kuri we urupfu rw'aberanda ruraninahaye, nawe yama yishima ngo Imana imubera se. Reka turabe ko ivyo yivugisha ari ivy'ukuri, maze turabe amaherezo yiwe. Uwo muntu w'intungane niyaba ari umwana w'Imana, Imana izomuhagarikira imukure mu minwe y'abansi. Nimuze tumutuke, tumuturubike, turabe ingene yitonda naho kwiyumanganya kwiwe kugarukira, ngo tumwice nk'umuja, ko avuga yuko hari umuhagarikira. Ngivyo ivyo bama biyumvira bakazimira. Ububeshi bwabo bwabagize impumyi, ntibamenya amabanga y'Imana, ntibarorera impera ibereye ubweranda, kandi ntibashaka kwemera yuko abatagira agatosi bakwiye gutegwa iteka. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Imana yama yiyegereza abatuntuye umushaha. Imana yama yiyegereza abatuntuye umushaha. Umukama ahoza ijisho ku batunganye, akamateza ugutwi ico bamutakambira. Barasaba Umukama akabumvira, akabakiza umwitwarariko wose. Imana yama yiyegereza abatuntuye umushaha. Umukama yama yiyegereza abatuntuye umushaha, akaremesha ab'umutima wagurutse. Amarushwa y'umuntu w'intungane ni menshi, ariko Umukama ayamukiza yose. Imana yama yiyegereza abatuntuye umushaha. Umukama amubungabungira amagara, nta kagufa na kamwe kazomuvunikamwo. Umukama azorokora abasavyi biwe, ntawumuhungira ko azopfa yishuye. Imana yama yiyegereza abatuntuye umushaha. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko yashikirijwe na Yohani. Muri irya misi Yezu yariko aragendura ubugarire, kuko ataragishaka kugendura ubuyudeha, kuko abayahudi bashaka kumwica. Imisi mikuru y'Abayahudi imwe y'insago yari hafi gushika. Bene wabo bamaze kwijura ku munsi mukuru, Yezu araduga nawe ariko bitamenyekana nko mu mpisho. Abanyayeruzalemu bamwe rero bavuga bati urya sumwe bashaka kwica, none nguyo yivugira atankomakomyi kandi ntaco bamubwira. Abakuru boba bamenye vy'ukuri ko ari we Kristo, ariko uyo turazi yava. Aho Kristo azoziraho ntawe uzomenya iyava. Yezu rero yariko arigishiriza mu gisengero, arasemerera ati muranzi kandi murazi niyo nturuka, yamara sinizanye. Nukuri uwantumye nimvuga kuri, mweho ntimumuzi, jeho ndamuzi kuko mva kuri we kandi ari we yantumye. Bashaka rero kumufata, ariko ntawe wamufashe kuko isaha yiwe itari bwagere. Dushemeze ijambo ry'Umukama.
Bavukanyi mwese, uko twegereza umunsi wa Pasika, niko Ekleziya mawe wacu iduha akaryo ko kuzirikana ku nyandiko nyeranda zituroresha ku kubabara kwa Yezu. Nimuze rero tuzirikanire hamwe iri jambo ry'Imana duhejeje kumviriza mu nzira zitatu: ivyiyumviro vy'ababisha, intungane itotezwa, isaha ya Yezu. Ubwa mbere, ivyiyumviro vy'ababisha. Igisomwa ca mbere catubwiye imigambi y'ababisha ku ntungane. None iyo ntungane yagirizwa iki? Ivyo yagirizwa ni ibi, twanabisomye neza: twibundire umuntu w'intungane kuko ni intambamyi kuri twebwe, kandi aragwanya ibikorwa vyacu, akatwagiriza ko ducumura kw'itegeko, akongera akaturega ko ducumura ku ndero yacu. Yemeza ko afise ubumenyi bw'Imana kandi yiyita umwana w'umukama. Yatubereye icagirizi c'ivyiyumviro vyacu, no kumubona bitubera umuzigo, kuko ubuzima bwiwe buratandukanye n'ubw'abandi, kandi inzira ziwe zirahindagurika. Atubona nk'ikintu catitutse, aja kure y'amayira yacu nk'uko yoba agiye kure y'imyanda. Amaherezo y'intungane yita amahigwe, akishimira ko Imana ari se. Twabisomye mu gitabo c'ubwitonzi kigabane ca 2 umurongo wa 12 gushika ku 16. Bakunzi b'umukama, abo babisha bashaka kugirira nabi intungane gushika aho bayica. Mu vy'ukuri intambara y'ababisha n'intungane, iyo ntambara ni ya misi yose. Nk'uko umuzimagiza n'umuco bidashobora kuba hamwe, niko n'intungane n'umubisha badashobora kubana mu mahoro. None iyo ntungane ivugwa ninde? Ubugira kabiri, intungane itotezwa. Mbega iyo ntungane ivugwa mu gisomwa ca mbere yoba ari inde? Tubirabiye hafi, iki gisomwa co mu gitabo c'ubwitonzi kituyagira ivyerekeye abahanuzi. Uturorero n'amagorwa y'umusavyi w'umukama tubwirwa n'umuhanuzi Izaya mu kigabane ca 52 uhereye ku karongo ka 13 ugashikana ku kigabane ca 53 gushika ku karongo ka 13. Hamwe rero n'uruhamo rwagiriwe umuhanuzi Yeremiya. Mu gitabo c'uwo muhanuzi Yeremiya dusoma tuti: nanje nari imeze nk'umwagazi w'intama utekereje kandi bawujanye ku macuniro. Sinari nzi ko bariko barangira inama yo kungirira nabi, bati duhonye igiti n'ivyamwa vyaco, tukirandure kive kw'isi y'abazima, kugira ngo izina ryaco ntirisubire kuvugwa namba. Tubisoma mu gitabo c'umuhanuzi Yeremiya kigabane ca 11 umurongo wa 19. Yamara twihweje neza ivyo birego vy'abo babisha, turategera neza ko iyo ntungane ivugwa ari umukama Yezu. Niko imirongo ya 13 hamwe n'umurongo wa 16b w'ico kigabane ca kabiri c'igitabo c'ubwitonzi iravyerekana neza. Reka tuhasome: yemeza ko afise ubumenyi bw'Imana kandi yiyita umwana w'umukama. Amaherezo y'intungane ayita mahigwe, akishimira ko Imana ari se. Aha twumvisemwo amajambo umwana w'umukama, n'ayandi mu buryo bufobetse ngo umwana w'Imana, kandi ayo yose arigaragaza mu bwuzure bushasha, kandi yemeza ko Yezu ari umwana w'Imana koko. Dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayishikirizwa na Matayo mu kigabane ca 11 mu murongo wa 27 tuti: Yezu yavuze ati, dawe yarampaye ibintu vyose, kandi nta numwe amenya mwana atari se, kandi nta umenya se atari mwana, be n'uwo mwana ashatse kumuhishurira. Ahandi naho Yohana tubwira ati: noneho abayuda barushirizaho kumugenza ngo bamwice, kuko atarenga isabato gusa. Yavuga kandi ko Imana ari se wiwe bwite, yiringaniza atyo n'Imana. Inkuru nziza ya Yezu Kristo dushikirizwa na Yohani kigabane ca 5 umurongo wa 18. Bakunzi b'Imana, n'inkuru nziza y'uyu munsi yatubwiye ivyerekeye ko Yezu umwana w'Imana ariko arahirwa ngo yicwe. Kaba nkako Yezu yari yaramutse aduga i Yerusalemu mu misi mikuru y'insago, kandi yariko yigisha mu ngoro. Abantu b'i Yerusalemu baraheza bavugana bati, urya si umwe bashaka kwica? None ngo uwo yivugira icese kandi ntaco bamubwira. Abatware boba bamenye vy'ukuri ko ari we Kristo. Twabisomye mu nkuru nziza ya Yohani kigabane c'indwi umurongo wa 25 gushika kwa 26. Abo bantu baharira ku mamuko ya Kristo, kandi bafata Yezu nk'inkozi y'ikibi. Mugabo mu vy'ukuri Yezu nta kibi yigeze akora cotuma akurikiranwa ngo yicwe. Ahubwo Yezu muri ico gihe n'intungane itotezwa, irindiriye igihe kibereye ngo yemere gufatwa no kwicwa ngo akize isi yose. Ubugira gatatu,
isaha ya Yezu. Bavukanye nkunda, ikinyegezwa c'urukiza rwacu carangukiye mu mwanya, nta na kimwe cabaye kugihamana, n'irema ryakozwe n'Imana mu mwanya. Vyibonekeza cane cane mu majambo nk'aya ngo haba igitondo, haba n'umugoroba, ubu musi wa mbere. Haba igitondo, haba n'umugoroba, ubu musi wa kabiri, n'ibindi, umusi wa gatatu gushika irema rihere. Turabisoma mu kigabane ca mbere c'igitabo c'amamuko. Nico gitumwe rero, nico kimwe n'ivy'Imana yakoze vyose iciye ku bahanuzi, yabikoze mu mwanya ubereye. Vyongeye, irema rishasha muri Kristu Yezu ryabaye kandi ryama riba n'uyu musi mu mwanya. Nkako mw'ikete ryandikiwe Abahebureyi dusoma tuti: mu bihe vyinshi no mu buryo bwinshi Imana yarayagiye kera basokuru iciye ku bahanuzi, muri iyi minsi y'imperuka naho yatuyagiye iciye ku mwana wayo. Ikete ryandikiwe Abahebureyi kigabane ca mbere umurongo wa mbere gushika ku wa kabiri. Uwo mwana niwe barondera ngo bafate bongere bamwice, yamara isaha yiwe ntiyari bwagere. Twavyumvise mu mpera y'inkuru nziza aho badusomeye bati bashaka rero kumufata, ariko rero nta wamufashe kuko isaha yiwe itari bwagere. Inkuru nziza ya Yezu Kristu dushikirizwa na Yohani kigabane c'indwi umurongo wa 30. Turashobora no kubisoma kandi muri ico kigabane c'indwi nyene ku murongo wa 44 canke ikigabane c'umunani c'iyo nkuru nziza nyene dushikirizwa na Yohani mweranda ku murongo wa 20. Isaha yiwe rero niyagera, Yezu azobambwa anatange n'ubuzima bwiwe ku bwa benshi. Nivyo tuzohimbaza ku Uwimana w'ibisandasanda twita Uwimana wo kubabara k'umukama, no muri ya misi itatu mu ndwi nyeranda. Kuwa gatanu mweranda hoho kw'isaha y'icenda niho Yezu azodupfira, niho Yezu yadupfira. Tubisoma mu nkuru nziza ya Luka ikigabane ca 23 umurongo wa 44. Vyose biba rero ku rutonde kandi biba ku mwanya wavyo. Nanone umunyabwitonzi Kohereti atubwira ati hari umwanya ugenewe ibintu vyose kandi ikintu cose kirafise igihe cacu munsi y'ijuru. Ni mu kigabane ca gatatu umurongo wa mbere wo mu gitabo c'umuhanuzi Kohereti. Egome mu mwanya niho twacunguwe. Bakunzi b'umukama, twisunze ivyo duhejeje kuzirikana muri kino gihe c'ikarema, dusaba inema yo kutigera na rimwe dupanga ikibi tuza gukora nk'abarya babisha twumvise mu gisomwa ca mbere. Ese kuri twebwe abakirisu igicumuro coba nk'isanganya ntubu mugambi. Ese umukama yodufasha kandi kwemera guhindurwa n'abaduha akarorero keza, akarorero k'intungane, na cane cane tukareka inkuru nziza ya Kristu we ntungane y'agahebuza ngo itunyure kandi tugire bashasha. Dusabe kandi inema yo gukoresha umwanya dufise nk'uburyo bwo kwitagatifuza buri munsi. Twihatire gutonda ku gihe ku bikorwa vyacu vya misi yose, mu bisabisho bitegekanywa, mu nyigisho, na cane cane mu nkoka ya misa iyo gisabisho kiruta ibindi vyose. Nitwakoresha neza umwanya tuzoba twiriko turiyugururira inema y'Imana, iyo Mana ikora vyose ku gihe cavyo. Egome ugukoresha umwanya ico wagenewe ni uburyo burashe bwo gushikira ubweranda. Abakurambere batubwiye bati ugukora vyose mu mwanya wavyo ni indero y'abami. Duhiriwe duhishije kwibatisimu twahawe, yatwatiye itugira abasaseredoti, abahanuzi be n'abami. Ese Bikira Mariya we mugabekazi w'inama nziza yodusabira. Mwari kumwe na Patiri Dieudonne Nshimirimana wo muri Diyoseze ya Bubanza. Ndabasigaranye mwese umuhezagiro wuzuye kandi utsindagiye duhabwa na Mana Data na Mwana na Mutima Mweranda.